kuri uno wa mbere Papa Leo wa 14 yakiriye abarongoye ibimenyeshamakuru bitandukanye mu nyubakwa ya Paulo wa gatandatu barenga ibihumbi bitatu. Ivyo bimenyeshamakuru bikaba vyarafashije kumenyesha isi yose ibihe bihambaye vyariko birabera i Roma guhera kw'ishingurwa rya Papa Francisco gushika kw'itorwa rya Leo wa 14 muri conclave. Eka mbere n'ubu bikaba biriko biratangaza imirimo yiwe yo mu misi ya mbere. Bikaba bibaye inyuma yaho agiriraniye umubonano n'abakardinali abasigurira igituma yahisemo izina rya Leo wa 14 hamwe n'ingingo ngenderwako zizoranga igihe ciwe co kuyobora Eklezia. Mu ijambo yabashikirije yagarutse ku ruhara ibimenyeshamakuru bifise mu kubaka sosiyete irangwamwo amahoro, akaba yasavye itangazamakuru ko ryoba iridasanzwe. Ivyo bikigaragariza mu kurondera igihe cose amahoro, rikirinda amajambo akomeretsa, rikirinda guhangana canke kurondera inyungu z'abana bariya, rikirinda kandi intambara zo mu majambo canke mu masanamu. Yamenyesheje kandi ko Eklezia yifatanije n'abamenyeshamakuru bapfunzwe ku isi yose be n'abatotezwa kubera umwuga wabo, agira ko asaba ko borekurwa mu maguru masha akirinze gusabwa. Reka dukurikirane ijambo ryiwe yashikirije uyu munsi mu mubonano n'abo bamenyeshamakuru. Buongiorno. Mwaramutse kandi murakoze cyane kugishika munyakiranye kandi munyeretse. Ndabakengurukiye cyane ku mashi menshi cyane mu mpaye ntari niteze mu ntango, ahubwo mu mpera y'ikiganiro. Fratelli e sorelle, do il benvenuto a voi, bavukanyi ndabahaye ikaze mwese, bimwe vy'umwihariko abayobozi b'ibimenyeshamakuru bitandukanye y'isi yose. Ndabashimiye ku bikorwa bidasanzwe mwaraye mukoze kandi n'ubu mushishikara kandi Eklezia ifata nk'umuhezagiro. Mu nyigisho y'ubuhigwe Yezu agira ati barahiriwe abarondera amahoro. Si tratta di una beatitudine che ci sfida ubuhigwe buraturaba twese, burahamagarira umwe wese muri twebwe guharanira itangazamakuru ryihariye ritarondera kuyobokwa na bose ku nguvu, ridakoresha kandi amajambo akomeretsa canke ngo rirazwe ishinga no guhiganwa. Itangazamakuru ritavirira kurondera ukuri n'urukundo mu bantu, dutegerezwa guharanira imisi yose n'ubwitonzi bwinshi. Amahoro atangurira muri umwe wese muri twebwe, mu buryo twakira abandi, tubafata, tubumviriza canke tubaganiriza. Uburyo tuyagamwo n'abandi bufise akamaro kadasanzwe. Dutegerezwa kwamirira kure intambara z'amajambo n'ingingo mpuzamakungu, gukingira no kuzigama iryo tunga ridasanzwe ry'uburenganzira bwo kugira ico umuntu ashikirije n'ubwo kumenyesha amakuru. Murakoze bavukanye inkunda kubwo kurondera ukuri. Muri ino ndwi mwarabaye ngaha i Roma kugira muvuge Eklezia, iteka ryayo be n'ubumwe bwayo. Mwaramenyesheje imigigwa y'indwi nyeranda, ariko muhasanga n'umubabaro watewe n'urupfu rwa Papa Francisco rutunguranye. Ariko rumurikirwa n'umuco wa Pasika. Uko kwemera kwa Pasika niko kwatwinjije mu ntimatima ya conclave. Twarababonye mufise ibikorwa vyinshi kandi murushe, ariko kandi muri uwo muhamagaro mwaramenye n'ubwitonzi bwinshi kumenyesha ubwiza bw'urukundo rwa Kristo atwungira ubumwe twese kandi atugira igihugu kimwe kiyobowe n'umwungere mwiza. Viviamo tempi difficili da percorrere e da raccontare
che rappresentano una sfida per tutti noi e che turi mu non bihe dobbiamo bidasanzwe fuggire. duhamagarirwa guhangana Al contrario, no kubigendamo essi chiedono a bituraje ciascuno ishinga nei nostri kandi diversi duhamagariwe ruoli e kutabihunga servizi, di bisaba non umwe cedere wese mai muri alla twebwe mediocrità. mu butandukane La Chiesa bw'ivyo deve accettare ajejwe la sfida del kudahemuka tempo, ekagariwe fuori dal tempo e dalla storia. Come ci ricorda Sant'Agostino che diceva: viviamo bene e i tempi nk'uko saranno umweranda buoni. Agustino Noi abitwibutsa siamo i tempi. nitwigenze neza n'ibihe Grazie bizoheza bibe vyiza Grazie kuko dunque ni di twebwe quanto tubigira avete fatto per mwarakoze uscire gufasha dagli kurengera stereotipi ibidutandukanya e dai luoghi comuni dukunze kuboneramwo attraverso i quali ubukristu leggiamo bw'ekleziya spesso la vita cristiana e la stessa vita della Chiesa. Grazie perché siete riusciti a cogliere l'essenziale di quel che siamo e a trasmetterlo con ogni nimubikengurukirwe mezzo al kuko mondo mwarashoboye intero. kubona Oggi una ukuri delle sfide più kw'ico importanti turi murashobora è quella di kugishikiriza promuovere isi una yose comunicazione kimwe mu bintu capace di bigoye farci ni uscire ukugera ku dalla itangazamakuru torre di Babele, ridacanishamwo in cui dukunze kugwamwo talvolta ci akatari troviamo gake dalla eka no mu confusione itangazamakuru dei linguaggi ritarimwo senza urukundo amore, canke spesso ritandukanya ideologici o faziosi. Perciò il vostro nico gituma servizio, con le ubutumwa parole bwanyu che usate, amajambo lo mukoresha stile che n'uburyo adottate, muvyandika è importante. bihambaye cane. La comunicazione infatti non è solo trasmissione di informazione, ma è creazione di una cultura, di ambienti umani e itangazamakuru digitali si che ugukwiragiza diventino spazi amakuru di gusa dialogo e di ariko no confronto. kubaka umuco mwiza mu bantu Riguardando utuma haba all'evoluzione uburyo bwiza bwo tecnologica, guhuza no kuganira questa missione cane diventa cane ancora muri izi più mpinduka necessaria. zijanye n'iterambere rya tekinoloji Penso in ubutumwa particolare bw'itangazamakuru all'intelligenza burakenewe artificiale cane col uno suo munsi potenziale ndibanda immenso. cane cane ku kijanye Richiede n'ubwenge però bucurano bufise responsabilità ububasha e bukomeye discernimento kandi per busaba orientare gli kwigengesera strumenti al bene kugira di tutti, bukoreshwe ku bw'ineza ya così che bose possano bugirire produrre benefici abantu per l'umanità. akamaro kubifata mu minwe biraturaba twese naho nyene bivana n'ico umwe wese ajejwe muri sosiyete. Cari amici, impareremo con il tempo a conoscerci meglio. Abbiamo vissuto, possiamo dire insieme, giorni davvero speciali. Li avete condivisi con ogni mezzo di comunicazione. La Bavukanyi televisione, la gake radio, gake il web, tuzobimenya social. neza turi hamwe turashobora kumenya ibintu 10 bikuru bikuru twarabisangije ibimenyeshamakuru byose za televiziyo amaradiyo n'imbuga ngurukanabumenyi byo mpimbara ko bose bamenya ko vyadufashije kumenya ibintu bidasanzwe biraba abantu nico gituma mutumirirwa mwebwe muri aha kumviriza ijambo rya nyuma rya Papa Francisco rijanye n'itangazamakuru. Disarmiamo la comunicazione da ogni pregiudizio, rancore, fanatismo e odio. Turinde itangazamakuru ivyo byose bijanye n'inzigo, Non serve fanatisme una comunicazione n'urwango. fragorosa, Turikuremwo muscolare, inabi ma piuttosto kuko una ko irimeze uko comunicazione ataco capace rimaze. di ascolto, di raccogliere Duharanire la voce dei itangazamakuru deboli irajwe che non ishinga hanno no voce. kumviriza eka mbere no Disarmiamo kwakira le abatagira parole kivugira. Disarmiamo le parole e contribuiremo a disarmare la terra. Una Twirinde comunicazione amajambo y'ubumara ngo dufashe kubaka isi nziza. Itangazamakuru ryiza ridufasha gukora neza kandi no kubaka isi nziza mu bantu. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà. Mwebwe muza mu ba mbere nico gituma ndabasavye ko mwogira itangazamakuru ry'amahoro. Imana ibahezagire.